ati papa turakeneye mu gisagara hagati hazoza arakora rumikashi abagendana ubumuga cyangwa ahari amasoko ahari amasoko hazoza arakora ahantu hari abantu kubera ko batazi gutambuka kandi nabo kubera ko bagiye gukorera mu makartier hari gibe abambuzi bo bakabacha babi ariko ajya muri centre ville biragoye kuri polisi bihari abantu baba bahari tuvugana na banki kanaka izo zirugari tevye kugira ngo bazi bararonka amahera bayashikana muri banki toduke baronse batamuira atamahera bafise kugira ngo abasumani niba bambure ivyo byose ni kugira ngo kandi usanga buri mwaka abantu igihumbi kwa dufata wundi mwaka tukavuga abana reka turabe abakecuru kubera ko tuko turashimira ugwaruka tuzagushimira n'abavyeyi bagwaniye igihugu Mukombozi yoba yarize university oya university nayo yize ariko umuntu agerageje kumva amajambo ari mu ndirimbo yawe mengura umuntu yize ibintu vya science politique et relations internationales kuko ni indirimbo uba wumva yuko zimwe ama fact y'umuntu ashobora kuba afise hafi na master cyangwa doctora ngira Imana yanyigishije mu ijoro university nayize mu ijoro umuka ego kweri dukunze kubona bavuga yuko abashinga amateka ari ijwi ry'abanyagihugu mu buyobozi ariko no munsi umuntu arashobora gutorwa akuba umushinga amateka mu ntara ya Ngozi hari mu Butanyerera agaca yizira kubibujumbura ntigera afata n'umwanya n'umwe ngo aje mu Butanyerera bazeti ibibazo bihanze abanyagihugu bantoye vyifashe gute kugira bigarukane mu namashinga amateka bavyigeko ico re Mukombozi yategure guhangana naco gute ico tuzoshira itegeko rya leta atari weekend ubicarahuri kubera iki ufuma wicara basi no mu biro hari gihe uza n'umuntu akabwira ikintu iryo niki kintu tseza kuvugana na leta kugira ngo bibe nk'itegeko kubera ko uvuze ngo abantu bitegeke benshi nashobora kwitegeka benshi icyo bashobora kwitegeka na gato ni kimwe kuba yafashwe na grand besoin ari mu isoko akitegeka akajya akibana kugira ngo aje mu toilette iri kure ariko ibindi byose abona yuko bimuha amahirwe kenshi nibibana nibyo nyene kuba bimumaramaza yaba bitamumaramaza yuko bigira ngaho nyene mu isoko muri domaine economy par exemple jewe kugira ngo nje kwitoza nuko nanyumviriye neza suko umwe wese azarazana imigambi mishasha turarusha n'imigambi dukeneye feasibility bikogwa na sasa muri ico gihe twarushe n'imigambi je navuze ko si byiza ko ncanzana ngo umugambi ngo uburundi bushasha cyangwa uburundi bwiza Burundi bw'akazoza gatomoye ayo na slogan nifuza yuko ibyo byose na leta bishobotse tuzobikureho dufate umugambi umwe nimba ari mbona kazoza tuyishire haje imbere umwe wese umunyamugambwe wese akazavuga yuko je ijya mbona kazoza twe umugambi wacu tuzoza mu gisata cy'uburimyi nchenda kwishana muri economy for example nkaho uri journalist mukoresha YouTube mukoresha Facebook haramahera turonka muri za YouTube uyu munsi uronse nka $5,000 muri YouTube aha mu Burundi ashobora gushikira nka 3,000 ahubwo ashobora kuba tanashika canke 2,000 sasa yumvire nka 2,000 indi 3,000 kigenda heza Kenya iyo yagiye araca mu banki niho twaguriye license muri ico gihe ubona Burundi wabuhombye $3,000 by'amadolari uyu munsi igihugu cya Kenya kiraronka amahera arenga miliyoni amajana ndwi y'amarundi amahera arenga hafi miliyaridi ku bana b'u Burundi Deke YouTube gusa plus de $100,000 bayaro turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse nkuko muyuzi kuri micro ya mbere ni Blaise journaliste international emblématique imbere ya kamera naho murabona n'umuntu ashajije cyane bamwitwa Mukombozi Lucifer uno musi niwe twakiriye mu bwami bwa Télé de la Richesse Mukombozi turaguhaye ikaze mu bwami bwa Télé de la Richesse urakoze cyane Télé de la Richesse hamare Mukombozi uno musi ni umwe mu bantu bagiye kwitoza ku giti cyabo mu nama mu bashinga amateka niwe twakiriye uno munsi Mukombozi twakwakiriye mu bwami bwa Télé de la Richesse kugira ngo tuyage nawe kuvyerekeye uko ugiye kubigenza muri iki gihe cy'imyamamazo wongera uvuga na plan
zawe zingene bigiye kugenda tunayaga ku bibazo bimwe bimwe bihanze Uburundi mugaye imbere yaho Mukombozi abanze yidondore. Mukombozi twamwumvise kuva kera tukiri abana, abavye baruguru baramuzi, abatama baramuzi. Mukombozi ninde biography yiwe? Mukombozi yitwa Nzeyimana Toma, kariwe batazira Mukombozi, hanyuma akaba yaravutse itariki 24 mu kwindwi 1988. Akaba yaravukiye ahantu yitwa Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Mu ntara ya Makamba ariyo Burunga ubu. Akaba ari imfura mu bana batatu. Akaba sinzi abavyeyi baritavye Imana ariko si imfuvyi. Kubera imyaka y'ubufuvyi yaraheze, abana banje boca baba bana b'imfuvyi. Je nibaza ko ntakiri imfuvyi narayirengeye. Hanyuma akaba ari umudiplome yize iby'indimi literature moderne. Yari literature moderne yegome. Sinzi ikindi akaba akora umuziki, ariko ubu akaba ashaka akora umuziki no mu bifadika mu gihugu, mu ntwaro, mu guserukira abandi mu bafata ingingo mu gihugu. Mukombozi yoba yarize university? Oya, university nayo yize. Ariko umuntu agerageje kumva amajambo ari mu ndirimbo yawe umengura umuntu yize ibintu vya science politique et relations internationales, kuko ni iyi ndirimbo uba wumva yuko zimwe rimwe ama fact y'umuntu ashobora kuba afise hafi na master cyangwa doctora. Ngira Imana yanyigishije mu ijoro. University nayize mu ijoro. Ego kweri kubera nanje hari n'abaniversitaire bakunda kuza bakasaba n'impanuro bakamwitiya Kamen. Mukombozi baravuga yuko igihe yaja mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yaragiye kubandanya amashure. Ayo niyo makuru twari dufise gushika. Igihe waja mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Je mu Rwanda sinagiyeyo. Je bisanzwe je nari muri Uganda. Mu Rwanda hariho umunsi mukuru ugwaruka ku isi mengo ni itariki 12 zo mu kumunani. Sasa abarundi bari bahungiye hajya bace basaba ko ari jewe woja kubateramisha nk'ugwaruka uko navuye muri Uganda ngiye mu Rwanda kubera concert. Ariko gusa kubera ko haje niho abantu batangiye kubona amafoto abarundi twabamunana uko, ariko je sina ndi hajya cyane. Egome ya aho nyene Mukombozi tukiri ngaho. Mukombozi no munsi dufise ibibazo vyinshi bihanze iki gihugu cacu c'u Burundi. Cyane cyane harimwe ibura ry'ibitoro, harimwo ibura ry'amadovize. Uno munsi uraja muri banke bakakubwira ati nta mahera dufise. Uno munsi uragenda ahantu guhiga agasukari nikaboneke. Uno munsi uri kuritoza mu bashinga amateka kandi vuba uramuba. Mukombozi yoramukashitseho mu namashinga amateka akaba mu bafata ijambo bashikira baserukira abanyagihugu. Wewe kubgawe ivyo bibazo vyotorega unyishu gute? Je cyambere mbere nuko nk'ikibazo cy'igitoro canke ibintu tubuze mu gihugu. Mu bisanzwe twe tukiri inyuma y'ikibuga kenshi, mu bisanzwe tukiri inyuma y'ikibuga kenshi usanga tutazi impamvu nyamukuru, tuba tubona amaefe. Sasa niyo mpamvu nifuza gushika hajya, kubera ko nshitse niyo nzomenya impamvu nyamukuru. Ari gihe twotanga inyishu ugasanga ari inyishu ubwira abantu, ari ugasanga ihushanye n'ikibazo gihera. Utaramenya ikibazo gihera ntushobora kumenya inyishu, kubera inyishu urondera kugira ngo uzibire aho gihera mu mizi. Ariko urabona twe tukibona hejuru, ariko gusa icyonsi gusa nuko gitegwa n'abarundi kutababizigirwa. Abari mu ntebe z'intwaro, abakorera abarundi kutababizigirwa, kandi urabona n'amajambo nyinshi barakunda kuvuga twereka neza kubwizigirwa ari buke. Tweretse neza ko no muri Sopebu bari igiturire kiwe cy'imiliyoni 8. Umva abantu bajyana amahera nyine cyuwe cyo umva yo munyagihugu asanzwe sadiri nasanze ubwizigirwa nabo hari. Sasa jewe icyo nibaza yuko ngiye kuba karorero kubwizigirwa. Hanyuma ikindi naci icyo mbanzi jewe mu bisanzwe ndazi neza ko ikibazo cyose gifise inyishu. Hatariho inyishu igikuraho habategeza kuba ari inyishu fufaza. Sasa je gikuru gusa maze kumenya ikibazo inyishu nzoyibona. Menye aho gifa atari kibi byo twumva mu radio. Hari ikibazo kituza kuba kiri hari kindani. Uno munsi Mukombozi aratowe mu bashinga amateka bashobora kuba barenga 30 kuduga 23 muri Bujumbura. Ariko mu gihugu bashika nk'ijana. Mu gihugu bashika nk'ijana. Sawa, mwese murakoranye mu nama nshinga amateka, kandi hazoba harimo umushinga amateka yatowe muri Burunga, muri Buhumuza, Butanyerana he, mwese mukoranire hamwe. Mukombozi yiteguriye gute gukonvenka abandi bashinga amateka kugira bumvisha ingingo
nyimba ari ikintu bazoba bariko baratora ari 99 mukomboza sohoka rumwe avuga ati je aho siho mpagaze. igituma umuntu uzi ikintu kimwe nabonye nicyo kintu nifuza ko dushaka dukureho ibintu bya mentalite y'ubuopoza kandi je nifuza yuko najya jambo bita ngo utavuga rumwe na leta turifute bafuma tukoresha ijambo uharanira ikibanza ikibanza cy'uburongozi nka leta uharanira ikibanza kimwe na leta sibyo ariko kutavuga rumwe c'est-à-dire tuba turiko turinjiza akantu ka mentalite ka opposition c'est-à-dire bajyanye n'iyo opposition mu bwonko ntituzokumvikana kandi bazosanga n'ivyumviro vyanje bazovyanka ariko tuvuze ngo twumvirize icyumviro kivyara ikindi c'est-à-dire je mvuge ibabaye par exemple nanzi cyumviro je ubopoza nifuza ni bwa bundi bwo kuvuga ko ibarabara rya Rumonge bariko bararikora ariko kubera ko amazi akunda gukubita ibarabara ikaca ribomoka kandi je nifuza yuko twocisha ibarabara hejuru ku musozi amwagendera hejuru cyangwa turaho umusozi dusatura ducishe hagati urumva simba ndiko ndopoza cya cyumviro cyawe ndiko ni cyumviro cyawe cyabyaye ikindi kivuye iwanje gikuru cyaturaba mbega tukoze ibarabara ryo hasi bitwara ngahe mbe tugiye gusatura imisozi bitwara ngahe cyangwa dushize byo hejuru bitwara ngahe mbe turayafise tutayafise sasa reka turabe icyo tworohera twese ariko imwe ryo kuvuga uti oya ndavyanse jewe ni sibyo ngiye bakiri muri iyo monde tuzoharira maka kandi tuzogororana kubera ko nso twatwara igihugu mu iterambere muri ico gihe bavuze batuze imitima babeho nk'abarundi atari abanyamigambwe kubera benshi imigambwe kubera n'amategeko ntabarekurira y'imigambwe kubera ko umuntu aciye mu mugambwe kenshi naserukira umunyagihugu aserukira umugambwe kubera ko mwe ntumwana mutoye none mwovuga gute muza kumusaba ibyo babwiye gute kandi mwe mwaratoye umugambwe aho nyene mukombozi tukiri ngaho dukunze kubona bavuga yuko abashinga amateka ari ijwi ry'abanyagihugu mu buyobozi ariko no munsi umuntu arashobora gutorwa akuba umushinga amateka mu ntara ya Ngozi hariya mu Butanyerera agaca yizira kubibujumbura ntigera afata n'umwanya n'umwe ngo aje mu Butanyerera baze ati ibibazo bihanze abanyagihugu bantoye vyifashe gute kugira bigarukane mu namashinga amateka bavyigeko ico re mukombozi tegure guhangana naco gute ico tuzoshira itegeko rya leta atari weekend ubicarahuri kubera iki ufuma wicara basi no mu biro hari gihe uza n'umuntu akabwira ikintu ibyo ni ikintu tuza kuvugana na leta kugira ngo bibe nk'itegeko kubera ko uvuze ngo abantu bitegeke benshi ntibashobora kwitegeka benshi icyo bashobora kwitegeka na gato ni kimwe kuba yafashwe na grand besoin ari mu isoko akitegeka akajya akibana kugira ngo ajye mu toilette iri kure ariko ibindi byose abona yuko bimuha amahirwe kenshi n'ibibana nibyo nyene kubera bimumara amazi yaba bitamumara amazi ariko bigira ngaho nyene mu isoko sasa abantu benshi twacyari muri monde y'abantu bakeneye gusunikwa cyane n'inguvu sa muri icyo gihe je nibaza yuko mu namashinga amateka bari pose bagakora ku bw'Uburundi atari mu ryo kuvuga uti nserukiye umugambwe wombona gute wogira iki je ndazi yuko namashinga amateka nzoba ndimwo izo iri mu muvuduko mwiza cyane n'igihugu cifuza nimbona kazoza twashikako kare were uvuga ati uriteguye gufata ibibazo by'abanyabujumbura yagutse ukazuraja kuvyumviriza ugira audite kugira ngo uzoro nk'icuja gupresenta mu namashinga amateka ntegerezwa kubera ko jewe ndi niyo mpamvu no kuri embleme yanje hariyo micro ijwi ni gwabo umunwa ni jewe none uwo munwa wonyuzo ukikorana amatwi atumvise ifuko amatwi yumva hanyuma umunwa nawo ukaca ubwonko nawo umeze nk'imashini ugasha buyungurura ugashabura sasa ibyo umuntu usohora nicyo sasa icyo nacyo nageza kugikora numviriza abantu je ni nomero yanjye sinzohindura je sindi babandi amaze kuba depite na estoma kikika indepite ngo nabyaraga injya ngo basi ngo nkenimuka je nshaka ndabereke ko kuba umurongozi subuzima bukwiye guhinduka ahubwo yakwiye guhinduka umwanya wawe bikogwa kubera
kubera kera wikorana iby'iwawe ubikora n'iby'abandi ya tubereke yuko ubwahatari n'ibikorwa ukoze ubwahatari si kumudepite niyo mpamvu benshi bashaka kwiyambika biyambika ibintu amakositimu arenze biyambike bake bajya kuba ahantu kure ngo abanyagihugu ngo bajye bato bazokwica ariko bagutoye kubera ninde yakubwiye ninde yagushize muri esprit y'ubwansi so je nibaza yuko ni ikintu ibibazo genda bitahura abanyafrika tugira byose biri mu ntango muri colonisation iki ni continuité ça turakwiye kwanza turabatahura nawe umurongozi wavutse mu muryango yakoronijwe akajya akayispiriteza kwadugana sasa muri ico gihe nshaka dutangurire hasi kandi hasi ni gute je nifuza yuko no mu miryango kubera igihugu gihera muri famille miryango yacu tukureho ijya systeme ya kera yuko ngo papa batetse inyama papa niwe barurira nyinshi bijya byose bituma umwana akura azi yuko maze kuba mukuru mu muryango niwe utegeza kugira amahirwe menshi uje neza usigaze abana batangiye kugwanira gukura amasahani kumbe si discipline kumbe bashaka buzurize bo ni bahaze ibyo byose bica bituma umuntu amaze kuba umurongozi abona umengo ni jewe nkwiye kuronka ibi ahubwo ni jewe nkwiye kuronka byinshi bibihera mu miryango sasa ifoko tuba kandi muri spiritualité no muri psychologically muri psychologiquement nuko umuntu akuze akeneye ibyo by'ubwonko cyane kurusha by'umubiri umwana niwe akeneye ibyo by'umubiri cyane kurusha by'ubwonko sasa niyo mpamvu abantu bakuze iyo bamaze gukura bakunda gusoma udutabo agasoma Bibiliya akumviza amakuru cyane kubera ubwonko bukeneye kurya sasa twebwe tugikuriye mu miryango papa aracakeneye kujya cyane kuzuza umubiri cyane kurusha umwana amagufa yiwe agikeneye kubakwa kugira iki nizo ngaruka sari ngaruka zihera hasi sasa uyu mwana hari imyaka umwana ahinduka iyo myaka yirenza cyasimbataze byafise c'est-à-dire sasa ni byiza ko duhera hasi kubera byose nawe tuzobakosora gute reba bamwe bizogorana kubera ko nuko bakuze none papa wawe wenyene akajya neza kukurusha uwo murongozi wifuza zojya nabi gute papa wawe nyene yaraguhemukiye yarikunze yego je nibaza yuko turakwiye changement de mentalité nibyo byivyo ya mukombozi no munsi agiye kuba umushinga amateka muga mukombozi twumvise yavuze ko afise imanite muga imanite yize ancien système kandi yiga mu gisata c'indimi yego none mukombozi hamwe yoramuka to kuba umushinga amateka uno munsi turabona ibibazo bihanze Burundi yego ni vyinshi hariho domaine économique ya justice bonne gouvernance n'ibindi eske mukombozi ari murita muri zo domaine zose aski azoshobora gutora inyishu y'ibibazo bihanze Abarundi ngo aze kuzishikana mu namashinga amateka zishikira umukuru w'igihugu yaje nibaza ko nko muri domaine ya economy muri domaine ya economy par exemple jewe kugira ngo nje kwitoza nuko nanyumviriye neza suko umwe wese azarazana imigambi mishasha turarusha n'imigambi dukeneye feasibility bikorwa na sasa muri icyo gikorwa twarusha n'imigambi je navuze ko si byiza ko ncanzana ngo umugambi ngo uburundi bushasha cyangwa uburundi bwiza Burundi bw'akazoza gatomoye ayo no maslogan nifuza yuko ibyo byose na leta bishobotse tuzobikureho dufate umugambi umwe nimba ari mbona kazoza tuyishire haje imbere umwe wese umunyamugambwe wese akazavuga yuko je ijya mbona kazoza twe umugambi wacu tuzoza mu gisata cy'uburimyi cyangwa ibisata cy'ubutunzi wundi sasa nkanje sasa byamu ndakwishisha kibazo jiwe naravye mbona kazoza ndiyumvira hari igisata cy'ugwaruka igisata niki gisata kirimo abantu benshi kandi bafise n'inguvu sasa igisata kitari ku kivi umenye yuko imbona kazoza nitwishikako tuyishikako muri ico gihe cyo naravye nchenda kwishana muri economy par exemple nka uri umujournaliste mukoresha YouTube mukoresha Facebook hari amahera turonka muri za YouTube uyu munsi uronse nka $5,000 muri YouTube aha mu Burundi ashobora gushikira nka 3,000 ahubwo ashobora kuba tanashika canke 2000 sasa yumvire nka 2000 indi 3000 kagenda heza Kenya iyo yagiye araca mu mabanki niho twaguriye licence muri icyo gihe ubona Burundi wabuhombye $3,000 by'amadolari uyu munsi igihugu cya Kenya kiraronka amahera arenga miliyoni amajana 7 y'amarundi amahera arenga half miliyari ku bana b'u Burundi byeke YouTube gusa plus de 100,000
$, bayaronka. Sasa uco wumva abantu baronka mu $200 aciye ku barundi nyine tu Facebook twacu dukora tutariha YouTube zacu mwe mushizemo yashizemo hariya barakata. Sasa urabona nk'icyo cyonyene igihugu cyacu turakeneye amahera mva makungu, ariko abantu twacabona ko ikahawa ariyo yonyene ishobora gutuma tuyaronka. Abantu barabona yuko namwe ba YouTube hari abantu bafise amaradiyo yaba bari live muri YouTube. YouTube yari kubibaha n'imishahara y'abakozi, kandi imishahara y'abakozi yari kubiduga kubera ujya mu boss ntayakura mu mufuko wiwe, hayakura muri YouTube. Ariko kubera ko yakura mu mufuko ari gihe abaherana ari gihe bariha makema ugasanga umushahara wo kuduga ugumanuka. Kumbe YouTube ije abakozi bobaho neza kandi n'amadolari akaguma yinjira ku bwinshi. Urabona, so nibaza yuko muri economy mu gisata cyacu nifuza yuko mugwaruka kwanza muri za YouTube tugende tuvugane na Elon Musk. Nyene cyubahiro bari busy twe nk'ugwaruka aduhaye ibikenewe biroroshe, tashana kumuherekeza muri Amerika kavuga uti mtamugiye kubona na Trump, reka twe tugende kubona na Elon Musk bya YouTube kugira ngo dusesagure urugendo rukaba rumwe. Uwo munsi aheza ivyino natwe tukaheza ivyino, tukazi no twazanya AdSense kandi ndazi ko bishoboka. Hanyuma ikindi nacyo kugira ngo dutere imbere bya economy tegezwa kuraba eske abana bagendana ubumuga bobo mwiterambere bazodufashiki niho tuzobibagira bishoboke. Tubibagiye bibaze ko tuba tugiye twese bisaba ko tugenda twese. Umuntu akafema kaba gato akore gato ariko kabeho kurusha gusegereza. Muri icyo gihe nari yumviriye ndavuga ko apare ya leta uko nshaka umurundi wari wese abe gisi shaka ko nanje n'amahera yo kwiyamamaza none ko abandi batanguye gisi ndatangura kandi ibintu gihugu biracyagoranye. Icyo nyene mukombozi turakigarukako. Kuri ibyo jewe sinifuza kubabwira ngo uzobahiki. Oya, je nshaka ndabahe inzira zo kubishikako. Muri icyo gihe rona par exemple ariho amasengero ni menshi. Dufise amasengero n'imisigiti birenga 30,000. Iyo tuvuze iterambere twese tuza kubijamwo. Muri icyo gihe amasengero turakeneye cyane yuko urusengero rumwe mu rusengero ni hari mama leta nawe n'ubupapa. Niyo mpamvu wibye mu rusengero ntukuyibye kwa mama araguhanura cyane ariko ntagukubita, ariko papa nawe ni nka leta araguhana aguhanura guhana. Muri icyo gihe turakene urusengero rumwe par exemple rutanze urusengero rumwe par exemple ruvuze ngo rutange 10,000 10,000 ku kwezi. None 10,000 ku kwezi mu masengero 30,000 ni $1,300,000. Urumva dufasha amezi 10 ni miliyari izo 3. Tugaje dufata abagendana ubumuga 1,000 buri mwaka. Iyo amezi 2 tukavuga uteka tugaburira abagendana ubumuga 1,000 umwe tumuhe dépense y'imiliyoni izo 3. Muri yo numwe ukore mu bintu by'utubaskeri twiwe. Urabona kajya kabaskeri hariho electric uburiko buraza baskeri ni possible. Ni possible ugafata kujya tubaskeri muri yo numwe ugakora mu by'amaskeri. Ubundi muri yo ukavuga uti bana nimbaraka inzu kuriha nimbari gushiraho stock akagura n'agahuzo akagura agatelefone. Ubundi muri yo tukavuga uti zokora za Romikashi za Eco Cash sibyo. Ariko tukatuvugana na leta tukavuga leta sasa wewe ayo n'amadini tukatuvuga sasa leta nawe wewe sasa dushaka nk'umupapa papa ajeje sécurité na protection. Kavuga uti papa turakeneye mu gisagara hagati hazoza rakora Romikashi abagendana ubumuga cyangwa ahari amasoko ahari amasoko hazoza rakora ahantu hari abantu kubera ko batazi gutambuka kandi nabo kubera ko bagiye gukorera mu makartier hari gibe abambuzi bakabacha babi ariko ajya muri centre ville biragoye kuri polisi bihari abantu baba bahari. Katuvugana na banki kanaka izo zirugara itevye kugira ngo bazi bararonka amahera bayashikana muri banki toduke baronse batamuira tamahera bafise kugira ngo abasumani ni babambure. Ivyo byose ni kugira ngo kandi usanga buri mwaka abantu 1,000 twaje dufata wundi mwaka tukavuga abana reka turabe abakecuru kubera ko tuko turashimira ugwaruka tuzagushimira n'abavyeyi bagwaniye igihugu. Kwa turiko turakigwanira ubu kibe kigororoke gishika handi ariko hari abagishikanye ngaha abantu tutabibutse naho nyine hari imigisha tubura. Muri icyo gihe nk'ejo bundi hari umutama yitavye Imana hiyo za Kabonga yitavye Imana
abantu ntibabimenya ko yitavye Imana baza kubibwirwa n'umunuko urumva ko bibabaje cyane sasa kumbe dufashe tukavuga yuko buri mwaka muri za miliyari zitatu uyu mwaka twatanze kuba kugendana ubumuga undi mwaka reka tugende kuba kurambere tugerageze abafise amaparcela yabo tububakira utuzu birashoboka kandi no kuhimiriza no gwaruka tukaba nk'ibikorwa rusange ubu hazogera igihe dufata twavuga ati aba mama nibo bazoza baragerageza imikora gukuraho n'abakenyezi gukuraho utwatsi gukubura ariko twebwe abahungu tugende gufyatura amatofari twavuze tugende gufyatura amatofari hano kanaka umukecuru muri katiye tubamwo inzu yiwe giri bomoke dufyatura amatofari kandi birashoboka ikeneye gusa organisation so je nibaza yuko mu byekeye ubutunzi dukeneye n'abo bagendana ubumuga babe bafise icyo bakora abana urabona ko paeje nanashimiye paeje kuba batanga ejo bundi naragiye no mu nama hariya Igitega abantu barenga 8,000 baronse imitahe ari ni byiza cyane ariko turakeneye n'abana mu ibarabara mbega bobo imitahe kugira ngo baronke benshi nibize najya kete nashobora no kuri kompoza ariko barazi amahera barazi no gukora sasa muri icyo gihe icyo twateguye nuko twakeneye abavoka bazaba bafasha kubandikira cyangwa na leta nayo ikadufasha ho kuja baje bararegwa n'abantu babarera nk'abana babo bashaka kubungukirako twifuza ko bagire inyigisho patriotique tukavugana na leta tugasaba leta bishobotse makambi y'igisoda akaba rero tuza kubarererayo kubera aho hari abazoronka inyigisho patriotique bazoronka gukomera nabo bari mu bibazo bazokwigishwa byinshi igisoda kiratoma umaze guca mu gisoda naho uzimutobamwo bajya abana n'ubwizigirwa mu gisoda hari ubwizigirwa burenze cyane ngira ngo bari yo secteur dufise nga mu Burundi ifise ubwizigirwa bukomeye cyane gusha ama secteur yose bisigura yuko ujya mwana agiye hari yazovayo afise ubwizigirwa burenze muri ico gihe n'umutahe tuzomusabira muri paeje bizokoroha kugira ngo agwifatemo neza abo bose bakeneye kuva ku kivi sasa nibaza muri economy turi mu gisata cyane nk'icyo kandi kindi nacyo muri economy nyene hari ikintu haca haza na education urabona nk'ubu abana bacu benshi bafise abashomeri benshi ne umushomeri bisigura iki umushomeri umuntu adafise akazi umuntu adafise amashuri none ariko abantu bafise amashuri ngaba adafise akazi kumbe bisigura iki na systeme ya education twiga naho nyine iratuma umuntu ataba umukozi yikorera abo umukozi arindiye kuriha ku kwezi sasa ibi byose turifuza cyane ko tugerageza guhindura systeme kugira ngo ibe systeme uyu munsi abana bacu barigishwa amaguru yinuze y'igihori wewe mu buzima bw'umurundi amaguru y'igihori yamufashike bari gufuma batwigisha ikijye nyene tutashobora gufata ko nifuza ko abana bazi bariga imyuga ibyo bafasha ibyo tubona ko Burundi bukeneye kuma turangura hanze babikore none yumvire nk'igihori bari gufuma batwigisha igihori yuko bana ikigihori ufasha ibihori indwi ugaha inkoko ikihaga inkoko ihazwa n'ibihori indwi gushika 10 sasa muri icyo gihe wigisha umuntu ibihori umwereka yuko ashobora kujya kubifata akaronka amahera ku batunzi inkoko nibyo dukeneye inyigisho ikereza abantu mu nzira wumva ibyo byose biri muri economy ariko harimo na education systeme yabo aho nyene mukombozi tukiri ngaho usanzwe uri artiste uriteguye ko abandi ba artiste bagenzawe bagiye kugufasha kimwe no campagne electorale je nibaza ko icyo ni ikintu kiva ku mutima w'umuntu kandi aho ngezereje sishaka kugendera ku mpuhwe kubera ko igihugu nigikeneye ibintu by'impuhwe ikeneye ibintu biri straight ufise umutima igihugu si wa wundi avuga uti ngo ujya Burundi ngo ndabugirira impuhwe nibo bazadufasha kubw'impuhwe ngo nimfashanya kumbe izi impuhwe dushaka umuntu ari straight sasa muri icyo gihe urabona je abartiste bariho bamwe bamaze kwemeza kwitanga hakari n'abandi bakubwiye tuzoduhangahe kandi nibo benshi bakavuga tuzoduhangahe iki ibyunguka jewe je nibaza yuko je n'umwana nakuze je ubyigwa byinshi ndiko ndabamwe uyu munsi nabironse nkiri muto none ibyigwa byinshi ndiko ndabamwe uyu munsi nabironse nkiri muto je nkiri muto je narabuza abavyeyi nkiri muto kandi nari mu buhungiro ariko narakuze kandi nanjye ndera imfuvyi gushika ubu harageze aho ndera nabandi nasa bisigura ko je na muntu numwe mu buzima
nawe mbona yuko ndamubuze ubuzima bwanje bwohagarara kubera ko abo nari nzi ko ndababuze buzohagarara barabavyeyi ariko narabandanije kandi bansize mfise ibiro 50 bindi muri 80 bisigura yuko Imana nsenga jewe uko sa muri ico gihe harabavuze yuko batwebwe ntuzo gufasha kubera ko dukeneye ivyunguka hari na audio mfise ngaha z'abajournaliste yabo narinzi yuko tugiye kuvugira ibya AdSense batanguriye kuronka uburyo ariko nibo bonyene ndafise na audio ngaha ngo Mkombozi kubera ikintu mutamushi ngo Mkombozi ngo na ivyunguka najya duha je sishobora je uyu munsi je n'imipira gusa ya Mkombozi ntayo mfise ego sishobora kuvuga yuko ndakeneye amabafle kugira ngo sohora ijwi umunyagihugu yumve ikindimwo je sinowereka kutiyumvira bafle nice niyumvira wewe ndiko ndagwanira uzi mu buzima kintu kibabaje ni mu gihe kugwanywa n'uri kuragwanira uri kuramugwanira ukazwana nawe kubisinga umuyino wewe none nibiki sasa je nibaza yuko abazoza ni sawa abatazoza nta kibazo pe kandi ikimana yanditse teza gushika hariho ahantu iyo hiyo muri za Cibitoke nagiye gutembera bambwira bati turize yuko Mukombozi ko avuga ko avugira urwaruka mukuza kwiyamamaza ko asanzwe ari n'umu artiste azozino azanye nka band y'abastar kugira abanze bakubitesho ngaha n'umukecuru azomuhijwi yamaze kumva ati ni wa muhungu yaririmba zandirimbo ico rebeshi nico bakwiteze ko yuko amakonsere hari ugiye kuzuriyamamaza bakora amakonsere abantu binjira gusubabwira imigambi abandi baririmbye bagenza bagushigikiye ego bari bazoza bamwe n'ubwoba bw'akahise ku Burundi bamwe mwenda batahura ubwoba bw'akahise ku Burundi bamwe babona umengo kuba uri muri politike utari mu mugambwe utwara njya gushike ntogira ikibazo ariko so nibyo bishiramwo kubera ko je nibaza yuko nta muntu mukuru umugambwe kurusha umukuru w'igihugu cyangwa umukuru w'umugambwe kandi abo bose mbere yuko bahana umuntu ashyigikiye Mkombozi bari guhana Mkombozi kandi tuba turi hafi nibaza yuko ntugiye ngo ntibambona tuba turi kumwe kandi barampa n'ikaze mu bintu mu makoraniro bateguye bisigura yuko atakibazo nk'icyo gihe byaraheze ariko nyene ndatahura wariwe n'inzoka ari yabona umuserebanya kiruka so ndabatahura ariko sinzobatahura gushika mu kanyuma kubera ko nimba abandi bazoba batinyutse bo bazoba bafashwe n'iki baba mu Burundi bo batarimwo je nibaza yuko hari igihe cy'ama excuse cyo kuvuga uti sinotangura ariko habaye abagutangurira kumbe sasa bakarengana neza nawe kurikira je ndizeye bazo bari benshi ariko gushikutura bafise abarimji bazoza badufasha mu makose bariho vraiment aho nyene Mukombozi tukiri ngaho tumenyereye bavuga ko abashinga amateka bavugira abanyagihugu ubwo no musi ingingo zose bavuga n'amakoraniro bakora bakabikora mu ndimi mva makungu izo ndimi baba bariko baravugamo umurundi ntashobora gutahura atarinze gusiguza ko nkubu nka mama mubwiye ati bijya bintu inama nshinga amateka yatoye ko babona vyanditse nkuko nibiki ntashobora kumenya niki mugabo mu batoye bajya bashinga amateka arimwo kandi yabatoye baje kumuserukira ico naco kivuga kwiye kera biyo byose n'imitego kera kugira ngo utegura intwaro utategura intwaro turi mu gitutu cy'umuzungu sasa umuntu kugira ngo kuyobore neza kurongore neza ategerezwa kumenya ibyo uvuga byose sasa muri icyo gihe bategerezwa kutuburisha tugendeye mu rurimi rwabo kugira ngo bamenye ukuntu bazodukontorora sasa ubu aho tugeze turi igihugu kigenga jewe kwendi mu bantu igifaransa ndakizi icyongereza ndakizi ikiganda ndakizi icyespanyola ndakigerageza igiswahili ndakizi kirundi n'igiha jenzi ndimi zirenga ndwi ariko naho biruko je na igifaransa sinifuza kuzogikoresha mu namashinga amateka kubera ko nshaka icyo mvuga kajya ka video ndagafashe ndagaho umunyagihugu ambwira iti iyo yarabimvugiye rimwe namutuma yarabivuze cyangwa ntaravuga byose hari icyo yibagiye nitwahura nzomwibutsa nazonyibutsa gute nayivuze mu gifaransa je nibaza yuko harakeneye iyo yose n'ibintu kiyo kwikuramo kandi ibintu by'amageneration kubera ko abantu bakwize niya systeme ya education tuko turavuga systeme yacu ya education hari ibintu kandi uzavye no kwishura igifaransa gifite amanota menshi ngira ngo kurusha n'ikirundi yateye n'isoni sasa ibyo byose n'ibintu twahombeyemo kubera ko twebwe izo ndimi yani inyigisho twaronse nzo kudutevya twebwe igifaransa cyari gipimo cy'ubwenge
gushika ubu aho nafata igifaransa ko ari igipimo cy'ubwenge ariko sindakubeshya ugiye kwa Rojanti ahantu hari abafise ingwara zo mu mutwe bo mu Bufaransa barazi igifaransa kurusha twebwe twizi ino humanite sasa kumbe se igipimo cy'ubwenge na sasa ibi byose n'ibintu kuye kwikuramwo mukomboza aho nyene tukiri ngaho uno munsi iyo uri kura defanda ide yawe mu nama nshinga mateka bakumva umenga ntibijanye barashobora guca bakuzimiriza ko mikro uno munsi mukombozi niyo bari kara defanda icyo umunyagihugu yamutumye akumva bamuzimirije ko mikro azovyifatamwe gute sindamenya impamvu yazima mikro ngira ngo uri kuravuga ibitajyanye n'iyo sije canke uri kuravuga byinshi birengeye iminota yawe ngira ngo bazompa amategeko nzobaza kubera byinshi nabyo nzi nzobaza impamvu bazimya hanyuma izo mpamvu ndazigire ko nimba ari amajambo menshi uvuze ndayagabanye nimba ari kuvuga bitajyanye n'iyo sije ihari mvuge ibijyanye n'iyo sije je nibaza yuko uvuga icyumviro cyiza icyumviro cyiza abantu bose turacyumva nubona abantu nubugu je nibaza yuko ni kibazo kiri mu bwonko kubera ko uzorabe abamizirima n'abakretien benshi bazi yuko badasangiye imana umwe wese abona umengo imana yuriya siyo mana nsenga imana yuriya siyo mana nsenga ariko uyu munsi ufashe umukecuru ariko arajya bukibarabara agira ajya bukibarabara ukamufasha ugafata ukuboko ukamujya buri barabara umwisiramu azovuga ko wakoze by'Imana bya Allah umukristo azovuga ko wakoze bya Jehova kumbe bose barafise icyo bahurirako sasa gusaba Imana imbyi izo mpamajambo canke inyishu canke intererano z'ivyumviro zituma iba nka yaction yo gufasha umukecuru umwe wose mu ruhande rwiwe akabibona kumwe nkuko turafise ibibazo by'imigambwe ni ari indirimbo nakoze yitwa amatora tuza kuyipostinga vuba nk'iyo ndirimbo urabona gushika ubu ni yandi waririmbira igitega imigambwe yose yararyohewe yego timana dufasha amatora agende byose kumbe hariho ivyumviro twese duhurirako sasa Imana izomfashe ntanga ivyo vyumviro twese duhurirako ndazi yuko ntibazonkata mu gihe ariko ndahohotera umuntu n'umwe sinzi ibyo bitwaza ariko nzobimenya kandi ndabimenzo bikurikiza mukombozi aho nyene tukiri ngaho baravuga yuko umuntu afise ugwaruka abafise ubutunzi kandi uno munsi la majorité y'ababa mu gihugu cy'u Burundi n'abajene none Burundi buburiki kugira ngo butere imbere kandi bufise ugwaruka gwishi eske mukombozi yoramuka baye umushinga amateka ico kibazo yogifatiranya gute kugira ngo ntuzenya secteur ya la jeunesse ishobore gutuma Burundi butera imbere buciye kuri ico gisata icyambe na mbere jewe kuri ico notangura kwanza muri constitution constitution ari ahantu batubwira ngo bice 40 n'abatutsi bice 60 abahutu abatwa ngo ni additionnel sasa abatwa niki niki abasangwa butaka ngo niki nta pourcentage bafise nta baba bukwegere ko bavuga ati mwebwe turashakamo nka babiri canke batatu tibaze sasa je nibaza ko ivyo ni kintu ca mbere tukwiye kukirengerako je nifuza yuko kuri ico kibazo cyawe nifuza yuko duhindura bijye bice 40 by'abahutu by'abatutsi n'ibite 40 by'abahutu bijye bintu byo kuvuga uti ngo turamuhaye umuntu akazi kubera izuru ryo nyene ryo tuma tukwemera kuzi gukora akazi izuru ryo nyene izuru ko dashobora no kwagaza no anagahere ko bakoresha izuru warayinuyagaza none atari guhema no gukuramwe igiseru akandi kazi k'izuru cyo tuma wewe imbona kazoza tuyishika ko kare kubera izuru ryawe ho nyene izuru bavuze ngo tukeneye abahutu ibice 60 hagacha haza ukwera ubuhutu cyangwa ubututsi baburaba kwa papa wawe sivyo umuntu akurikiza ubwoko mewe ugasanga wewe wakurikiye izuru rya mama wawe none bakacabwira iti bana abahutu buzuye kwanza we nuri umuhutu kwera izuru ryawe n'irya mama none kwanza bakacabwira iti kwanza abahutu buzuye kandi 60% twayakwije ku bakozi bari ngaha wewe ucyo wicara pembeni kandi wari ufise ubushobozi bwo gukora akazi cyangwa kuvuga ngo abatutsi buzuye ngo 40% twazujuje wewe uraje
nta numwe afise nta bubasha dufise bwo guperereza abantu kugira ngo tumenye mbega iryo zuri arikurikiye sasa je nifuza yuko 40% yoba abakurambere iyindi 60% ugwaruka mu mihingo yose hanyuma kubera ko igihugu kugira ngo gitere imbere gikeneye abakurambere n'ugwaruka kubera iki umukurambere arazi inzira ariko ntazi kunyaruka ninatire sikuvuga nabi ariko nuko barazi inzira ariko nibazi kunyaruka ugwaruka natwe ntituzi inzira ariko turazi kunyaruka sasa muri ico gihe mu buzi sa dukeneye abo bantu dukeneye werekana inzira n'unyaruka byo dushike kumbona kazoza hakirikare sa turi muri uwo mutego cyo bumva yuko bizotugora kugira ngo tujya buke tugende iyo tiko turaja ico ni ikintu cyambere kindi nacyo kugwaruka ndabona nk'ubu turafise abamotari turatakisa taxi vero turafise abantu b'amabajaji abo bantu bakora gushika 18 ugwaruka rufise ingufu nyinshi kuvuga uti akore gushika saa 12 z'umugoroba badayo masaha cyaja mukora iki niyo mpamvu usanga ukugwiza umwimbu tiko tugwiza ibibondo none tiko tugwiza none umvuga ati prince umuntu ajyama amasaha menshi ni karondoka ugwaruka nk'ugwaruka ububuze ikindi ukora kibutangire kuraba kagakobwa kariya saa 12 abakiri kare cyane kanigire mu kabare ko ugwaruka nduryama kare none sasa muri ico gihe kumbe aba bantu bingiye ku kivi bashobora gukora umwagakora gushika 18 ya moto imwe igakora abantu babiri ubundi nawe ngakora mu ijoro byo yose birashoboka sasa ubona aba taxi vero uko nyene ubona aba taxi vero bo twovyiga ukundi kubera ko nta matara bafise inyuma ari gihe byo teri masanganya mu ijoro ibyo twomenya ukuntu tuvyiga ariko kameme ayo masaha yo gukora iyo saa 12 ni make cyane kugwaruka ikindi nacyo cyo nafasha kandi ukabona nk'ubu dufise abamoto n'ababajaji abona abantu banywa igitoro gike paraporo y'imito mu gihe mukiri mu bintu mu gihe nawe mufuko hatanguye amahera atanguye guhoka usiganye make mbere wirinda déplacement zameshi Nicyo cyambere wirinda dépense sasa muri ico gihe turakeneye kwirinda dépense tukavuga uti no bajaji ishobora gutwara abantu nk'aba taxi ibishatse ashobora gutwara abantu bane naho imbere yari gitwa mengo birabujije no mategeko nitwo birenga ariko bajya batatu bicara inyuma nabane baricara inyuma babishatse muri ico gihe iyo bajaji ucyumva kwishobora kubungabunga igitoro cya taxi suko ama taxi atokora abandanya akora muri kijya giciro ari abantu baturira bajaji bivanye na class barimwo ari abantu urira ama taxi gusa bivanye na class hari n'umundi akubwiye uti taxi nayo yurira bivanye na class arimwo sasa agiye ama class bayereka uko nyene ariko twese dukore cyo kimwe uwa class noyi abanaye nakabajaji kiyo gushika ku mugoroba gushika mu ijoro akagendereko ico nibaza yuko nacyo nyene kiri mu migambi yotuma ugwaruka ruba kukivi cyane uti rero mukombozi akaramuka atorewe kuba umushinga mateka ugwaruka ruzoba gogoroye su kandi kindi nacyo niki izoba gogoroye cyane kubera gusa mukombozi kubera ko nzoba seruki ugwaruka kandi kindi nacyo ngabanzi yuko nanye n'icibero mukuru w'igihugu atahura ugwaruka tadiri hari impamvu akeneye gusa umuntu azageragenda amwibutsa kubera ko Burundi bufise nakare yagerageza kubera ko uravye Burundi ni kibazo gifise ama urgence menshi nkuko wavuze igitoro iki ubwizigirwa iki ibintu byinshi asa ariko ukabona yamaronka umwanya wo kuza kubona natwe yamaronka umwanya wo kuza kubona natwe ugwaruka ariko kubera ko yamaronka umwanya wo kuza kubona natwe ugwaruka uca wumva yuko n'umuntu tumuhaye umugambi w'ugwaruka azowutahura kare ivyo nyene yamareka ivya urgence akaja mu gwaruka sadiri turakeneye tumufashe bandaye n'ibyo bintu bikomakomeye rusangi igisata cyo gwaruka azaraduhanura tugiti mwana genda tukeneye kugwaruka rubuku nuko tukabashikira tukababwira tukabereka n'ukuntu bigenda birakenewe genda zi yuko gwaruka ruzobagogoro sugwaruka gusa n'Uburundi kubera ugwaruka turi hagati nje dufasha ba mama nje dufasha abana tuvyaye nje dufasha ba petit frère kumbe ugwaruka ruhagaze neza n'abavyeyi barashikirwa
aho nyene mukombozi mu ndirimbo ejo wundi uheruka kuririmba hariya mu ntara ya Gitega harimo amajambo avuga ngo kudatora mukombozi sico kibazo ikibi no guteza ikibazo mukombozi ikibazo no gutera mukombozi ikibazo ikibazo no gutera mukombozi ikibazo ayo majambo asigura iki ayo majambo asigura ko ni kunu je nizera ibintu bibiri je nizera ibintu bibiri navuze ko mana je nshaka umfashe umeforume benshi babona umengo gukorera Imana n'ikintu kigoye ariko navuga uti Imana bigoye gute gukora ineza ko n'umusuma yamayiba kandi bikamworohera kandi akora inabi cyane navuga uti Imana jewe cyanaronka umucyo yuko ibyo tukora byose je nizera ibintu bibiri nizera ko umuntu nafite icyo ndamuha mbera musiga uko namusanze wowe ufise imboga udafise ifu nkaba ntafise iyo funda guhe kugira ngo ufungure mara gusiga uko nagusanze sasa muri ico gihe ikintu kiza ni icyahe ikintu kiza nuko aba bantu umuntu afise ikibazo jewe nuko naje kugira ngo abarundi ko nabasanze nashoboye kubongerezako mfume ndabasiga uko sinabasubize n'inyuma aho nyene mukombozi uno munsi twarabonye ko umuntu yitoza ku giti ciwe bisabwa ibice 40% by'amajwi yose yo mu ntara yitojemo kugira ngo ashobore gutsindira ico kibanza ibyo bice 40% urabona ko ari intambwe yoroshe ku muntu nka mukombozi ni ntambamye kandi nkanje nagiye kwitoza ni kubera ko turi mu gihugu cyacu bado yango nifuza yuko bizoshika hanzo nabiharanira cyane yuko boza baragena userukira urwaruka userukira abagenda no bumuga bishobose bishobose n'userukira aba bagenda n'ubumuga abakenyezi nabona kugira ngo n'abana bishobose akaba ari ubaserukira agateka k'abana none gake cyane wacu uravye n'ibindi bihugu si wacu usa mu Burundi muri Afrika nte uravye ibihugu byo hanze abana bacu bafise agateka abana babo barafise agateka cyane ariko ikintu kimwe gusa narizi ko tuzogenwa je nifuza ko bazoza baragena kubera ko nk'izo pourcentage kuri twebwe tugitanguye kandi tutifuza kuba politicien yes nifuza kuba umupoliticien oya je nifuza gusa kuba umurongozi canke yereka inzira abandi naho ntoja gutwara ariko kameme nereka abantu umurundi wari abantu bafana ivyumviro abarundi akavuga nka gitanga bajya ujya mugango uzotera imbere cyangwa ujya murongoza azotera imbere je sinduko nje niba nifuza yuko bizokogwe ariko gusama nifuza yuko bazotora jewe kubera ko umugambi w'umuntu ni w'umuntu hari n'umuntu akwiba umugambi ariko nta ukora nka kujya we wabishatse ugamuhomberako niyo mpamvu izo pourcentage ni nyinshi kuri jewe situ nkate tugitangura kandi duserukira urwaruka twabuze ukuntu bagena kidavuga uteka tufe kujayo basi ariko nifuza ko mu kindi gihe ntihagira urundi rwaruka ruhura n'ibibazo je naciyemwo mu bintu by'amatora kandi rudashaka kuja muri politike muri icyo gihe byo kugena ndavyifuza cyane ariko nizo 40% ari itegeko rihari kuko no mu buzima ari gihe tuba tuzi ko tugenda handushika turyama ko mugasanga bateze intozi ariko tukaharara kandi tukarota sasa kubera ko kwagiye turahura n'utuntu twinshi twagiye turadukinege mu buzima kandi turabicamwo niki ngaho izo pourcentage si nyinshi kubera ko iyo baharuye ijana nuko bariho 40 iyo baharuye 40 niko barayo ijana kubera ikitoro nk'ijana kwijana kubera ikitoro nkarenge niyo 40 je nibaza yuko kandi jewe ndonse benshi niyo bizomfasha kubera ko biraryoshe kuburi kuratwara abantu uzi yuko bagukunda bakwiyumvamwo nawe agatima ko kubahemukira akaguma kanga vuti none kweri abantu banyitangiye uku kuri ibintu bigoye 40% ina politicien binzobere umugambwe wenyene utwara igihe twari kumwe na nyene cyubahiro ya tubwiye akantu aravuga uti 40% nyinshi ku bantu bagitangura ariko nyene kubera ko abafata amategeko ni muri parlement na nyincyubahiro ari gihe na nyene bivaye no kuri iby'amategeko bimeze ari gihe parlement wose baje bari kwegera kwa sanga na wenyene nta shwa ukacisanga wenyene atubwiye izo pourcentage ni nyinshi kubera ko n'umugambwe wenyene
aserukira cyangwa arimwo ariko bari mu Burundi nakiri mu mugambwe niyo mpamvu namusavye n'ijwi sasa umugambwe CNDD wamushize imbere kugira ngo abuserukire uravye bonyene baronse 38 bisigura yuko nabo nyene yaba bafatira kuri 40 bari gutwara urumva sasa ni byoroshe ariko tu ahagoye niho habonekera umugabo haje umuntu atunze kubisiga ivyase n'uwatunze kubera ko yarondeye inspiration histoire toma tubwirwa niyo wawundi yapambanye niryoshe na filime ya Rambo warabona aba Vietnam benshi kabuti none haje ko yarahashobora ariko niho nyene yashobora niyo mpamvu twamwemera sasa hano hagoye niho haherekana ubugabo bwawe inkomezi zawe je ndizeye kweri ku Barundi babishatse nibo kwera abo bose ibyo bikijana bavuga n'Abarundi aho nyene mukombozi tukiri ngaho baravuga yuko ahantu hari inama nshinga amateka ikora neza inama nkenguza amateka ataco ntibikwiye kubaho mu gihe inama nshinga amateka bikora neza inama nkenguza amateka nta kamaro ibifise we ivyo urabibona gute asasa hari ibintu byinshi sinobabeshya hari ibintu byinshi sanga ntazi ndani sinzi n'uwabikubwiye ko abirimwe cyangwa nawe nyine navyumvitiye hanze y'ikibuga sasa niyo mpamvu hari ibintu bimwe umuntu ni byiza no vyishura namaze gushikayo kamenya ko nitwa Toma nemera icyo mbonye yego sasa izina bampaye ngira ngo irangora cyane aho nyene mukombozi nemera ariko nimba bikeneye abakozi mu namashinga amateka kugira ngo namankenguza amateka ntikore nje kweri no sensibiliza abantu dukore cyane kugira ngo ujye mushahara wari kurakora mu nama nkenguza amateka ajya amahera menshi akora mu manama yabo niki bidufashe gukora ibindi Burundi bwacu buracakeneye byinshi ariko nimba bikoranya kujya kwa papa na mama kugira ngo umwana avuke akenera umugabo akenera n'umugore ibandanye uko mukombozi tukiri ngaho nyene mbega nk'ubu utora mu kutoye mu bashinga amateka bakakwizera bati mukombozi bakakwizera bati mukombozi turashaka kumugena ayandi mabanga ko ajya zijya 40% zanse mukombozi iyo vyifatamwe gute okay je nibaza yuko atana kimwe cyo gukorera Burundi ntokorera ariko tu kibi kintu giserukira abanyagihugu je cyari cyose giserukira abanyagihugu cyo ba neza kimwe nyene mba ndi yuko iki kintu ndakirimwo nanje kindimwo ari ugenda kubera gusa gashahara ushaka uronka yo mahera ariko ugiye kuri ivyo ucisanga uhemukiye Abarundi kubera ko nakabara akazi kawe sico peut-être wasavye n'Imana sico peut-être warungiswe gukora mu Burundi ariko nyene nta mabanga namwe ntokora kugira ngo twekayo je naho byo baje kuvuga uti genda mu gisoda abantu bagira batera Burundi genda ugane je ndajamwo je namabanga namwe ku Burundi ntojamwo kweli aho nyene mukombozi yavuze ati jewe kumva zuko n'ubu ntaratangura amakampanye kandi nari gutangura no munsi byavuye ku buryo eske nk'umuntu yoshaka kugushigikira arashobora gucisha hehe we mukombozi ashaze kugushigikira ashobora gukoresha hariho nka nimero za EcoCash ariyo 79 82 99 95 akaba ariyo Lumikash 66 000 605 izo zose zirimo na WhatsApp zo zafise WhatsApp ikindi naco hariho nk'abakoresha umuntu yovuga uti Western Union amazina ninze Imana Thomas kuya nyene ariko ugasha nunkia screenshot muri izo WhatsApp izo zose zifite WhatsApp izo nimero zose hanyuma ariyo za Bankobu ama nimero ni menshi ndashaka kwitiza ku telefone kugira ngo ndayasome neza ntangora nize telefone kwa nyono yasoma neza umutwe ufise byinshi sinoshyamo naje ama nimero ni menshi gome hariho nka nk'iyi Bankobu yitwa bayita inoti inoti muri inoti nk'abakoresha inoti nomero ni yindi nyene 66 000605 amazina ninze Imana Toma nyene hanyuma naho kuri nuze kuri hariho nk'iyi ngako peke bwiza aho umuntu atangura n'ubusa 8 3
hanyuma agaca kubita agakwego akarongo hagati agatire agaca yandika ubusa gatandatu kane kabiri munani gatandatu akaba ariyo bankobu bankobu konti ya bankobu y'amarundi ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1 agakwego 96 hanyuma ari y'amadolari nyene kuko y'amadolari ni 1 4 1 2 9 3 20 hanyuma 1 hanyuma agakwego 15 akaba ariyo ni y'amayero 14 12 93 20 kabiri agakwego 85 ariko akaba ariyo nabandi bavuga yuko duhe code agent sasa code agent yo ego code agent ya Lumikash ukoresha 72 19 hanyuma 4 septembre 19 izina kubera muri Lumikash twarabuze code ngo zaraheze izina twaronse umuntu ayiduha amazina ni Shemezimana Abraham amazina ni Shemezimana Abraham aho umuntu akeneye guterera mukomboza hari hose barashobora kwisanga ariho hose hama mukomboza agakora amakampanyere gitohare neza atacamira kweri hagifira zikoga ariko simwi pave akenera amazi idafise amazi womengo ntafise n'imigambi mukomboza abwira abarundi kandi hari nawe kugira ushikira umunyagihugu umubazi ryagona canke uzomuserukire neza birasaba amadepense yego kubera ko urabona ni ikintu mba navuze ko reka nserukira bagenzanje ni ibintu mba nagiye nkanje kubera iyo nshawugena nkanje nari kujyayo kuva kera muri ico gihe kugira ngo bibe neza bisaba yuko urona hakeneye ama instrument kuri stade twa tumenyereye by'umuziki aho ushiramo ama instrument ugakotesha ama instrument ukamubwira uti bana ufise ama instrument we ntiza abantu bakinjira ndaza gukuriha ariko urabona amatora ni ku buntu tusaga bitoroshe bitoro kuideplace abantu muri kumwe timuhe nivyoroshe pe kameme mukombozi rero turashaka akajambo kagasunika rugi woshikiriza abariko barakurikirana kino kiganiro Jeni baza yuko akajambo kagasunika rugitwifuza nifuza yuko bontora kandi gutora ndi kuri nomero 26 26 ego hanyuma ifoto iriko ni foto yanje nyene ni jewe nyene ndiko hanyuma ikindi naco nuko ndabizi banyizere ko nshaka kuba umurongozi w'akarorero cyane mu Burundi umudepite umwe atari babandi yamaze kuba depite na estoma kikika depite ngo na nibiharage ngo najya naho yahoraba oya ni numero zanje wifise zo kumara aba stati ego kabisa sinzohindwa ni numero ego mukombozi rero turagushimiye kubona washoboye kwitabira ubutumire bwacu murakoze cyane tunizera ko n'undi munsi ukaba umushinga amateka tukurondeye utazibagira ko twakoranye neza imbere yo kuba umushinga amateka sinshobora kwibagira ko umushinga amateka n'ubufuta tablo y'ubwonko oya so nyene wifuse wewe nyene ariko ntacyo bizompindura na kimwe kubera ko aho narindi mu muziki ni kujya nyene mu mushinga amateka nzoba ngiye umuziki uzobandanya kandi umuziki nzowukora ariko sinzowukora nkuko ndabikora kubera ko umwanya nzoba ari mwiza ariko sinzoreka guhanura abanyagihugu njishije mu muziki nzokora umuziki wanje jewe utandukanye ni wabandi kubera ko jewe ni namashinga amateka birasa kubera umuziki wanje naserukira abanyagihugu kandi nubu ni guserukira abanyagihugu jewe meze nk'umuntu ku murango bara yari ubugari bw'imyumbati nibiharage hanyuma mwijoro akaca y'imyumbati nibiharage urabona ni hahandi nyene aba yari wa mwumbati nyene so je ndi hahandi nyene nakizompindura bakunzi ba Teredo la Richesse bakunzi ba Mukombozi Rusifa ikiganiro cari dukunde uburundi yego cyane umutumire uno musi ya Mukombozi nanje nariko ndabashikiriza kino kiganiro ni jewe Blaze ndi kumwe nayo ciao murakoze